ubu abegereye aho igihugu c'u Burundi gihanira urubibe n'igihugu c'u Rwanda muri komine Busoni ho mu ntara ya Kirundo hafi n'ubundi n'igihugu c'u Rwanda, abanyagihugu bavuga ko ibintu vyatanguye kuyangara aho batanguye kubonera abasirikare bitwaje ibigwanisho bikomakomeye bibonekeza muri ako gace. Ni mu gihe kandi hari itegeko bamwe bavuga ko ryoba ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse rikemezwa n'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo, hoba hatanzwe amasaha ku banyagihugu kugira ngo babe bashitse mu mihana yabo. Uwo izo saha zifashe atarashika mu muhani we muhira n'ubundi arahura n'ingorane zitandukanye harimwo ukuja kurazwa ku kirindiro c'abasirikare ndetse no kubazwa ibibazo bitandukanye. Ni mu gihe kandi ibintu bitoroshe nk'uko biriko biravugwa, aho ubwa mbere ngo vyatanguye harungikwa abasirikare bagwanira mu mazi aho muri komine Busoni gushika Gasenyi ugashika bisanzwe n'ubundi kwibarabara rya kaburimbo ry'igihugu rihuza Burundi n'u Rwanda, ibintu vyifashe nabi cane kuri ubu, aho bamwe bavuga ko umwanya n'umwanya n'ubundi intambara ishobora kwaduka. Ingabo abasirikare ku mpande zompi bameze magabo, yoba ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko biteguriye kwakira ingabo z'u Burundi ndetse no ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi bakaba bemeza ko nabo bitegure gutana mu mitwe n'abasirikare b'igihugu c'u Rwanda. Ndasubiriye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwe tuje kubageza kamakuru agezwe ko muri kano kanya, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. N'amakuru tuza kugaruka ni ko ari kwaravugwa mu gisata c'umutekano cane cane ku ntambara iko iranurwanurwa hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Ni mu gihe kuri ubu mu kanya gato gaheze muri komine Busoni abasirikare bitwaje ibigwanisho bikomakomeye bibonekeje ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Hakaba kandi hatanzwe n'itegeko ryo kuva mu mabarabara hakiri kare. Iri akaba ari itegeko ryatanzwe rivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse no mu biro vy'umukuru w'igisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari itegeko bamwe bavuga ko ryatanzwe na General Prime Niyongabo ariko bivuye ku mukuru w'igihugu. Abasirikare b'u Burundi n'imbonera kure rero bakaba ari bo bariko baraboneka ku bwinshi kuva leta y'u Burundi itangaje ko yugaye urubibe rwayo n'u Rwanda. Ni mu gihe amasaha yo guhagarika ibikorwa no kuryama yashuzwe ko muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo hafi y'urubibe rw'u Rwanda n'u Burundi. Abanyagihugu bo bakavuga ko batewe umutima uhagaze n'uruja n'uruza rw'abo basirikare bafise ibigwanisho vya rutura. Abana bo bakaba bariko barasiba amashure bavuga ko bafise ubwoba. Hari amakuru atanguye gutangazwa ko igisirikare c'u Rwanda naco cameze magabo, mu gihe igisirikare c'u Burundi naco catanguye kugendera imbibe zose gihana n'igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda mu kugira ngo usaha n'isaha umwansi aramutse ateye basange bamwiteguriye. Kuva leta y'u Burundi yugaye imbibe ihana n'igihugu c'u Rwanda haraheze ukwezi kurenga gato, abasirikare barashizwe ku nkengera y'ibiyaga Rweru na Cohoha mu makomine ya Busoni na Bugabira no ku gice ca komine Ntega gikora ku ruzi Kanyaru. Kubw'amasoko ari muri ivyo bice, abo basirikare bakorana n'imbonera kure n'abajejwe intwaro ku rugero rwo hasi kugira ngo bacungere neza imbibe n'ico gihugu kibanyi. Abasirikare ngo bitwaje ibikoho vya muzinga. Aya masoko nyene akamenyesha ko muri iyi minsi igitigiri c'abasirikare congerejwe bitwaje ibikoho binini binini. Umwe mu bene gihugu ashinga intahe ati je nariboneye ubwanje umurwi w'abasirikare bitwaje ibigwanisho mu bwoko bwa mitrailleuses mw'ishamba cimeza rya Murehe ribandanya gushika mu Rwanda. Havugwa ko hari ibindi bigwanisho bikomakomeye bifukishije n'amahema n'ivyatsi. Wome ngo hariko hitegurirwa intambara, akaba ari kumwe mu bene gihugu abibona. Ubu kandi hari n'ibice ngaha mu gihugu c'u Burundi atawubishikamwo. Nta muntu n'umwe ubu yemerewe guca mu gice bita
Mwiyanza mw'ishamba cimeza rya Murehe. Ati ubwa mbere vyari vyoroshe kuva muri zone Gatare muri komine Busoni gushika muri zone Gasenyi canke ugashika bisanzwe kwibarabara ry'ikaburimbi ry'igihugu rihuza Burundi n'u Rwanda, ariko ubu dutegerezwa kugira ibirometero birenga 20 mu gihe inzira ya hafi yagirwa ku birometero biri munsi ya 10, hakaba ariko bivugwa n'umwe mu banyagihugu. Uruja n'uruza rurafise aho rugera mw'ijoro, abanyeshuri bakaba batanguye gusiba amashure bivuye ku bwoba. Ni mu gihe bamwe mu bajejwe intwaro bariko baremeza ko kuba hibonekeza ubwinshi bw'abasirikare muri ivyo bice bitera ingorane abanyagihugu, aho uruja n'uruza mw'ijoro rwoba rwaragabanijwe womengo turi mu bihe bidasanzwe. Ingingo zifatwa n'abarongoye ibirindiro vya gisirikare ngo ziriko ziratera ubwoba bamwe mu banyeshure, akaba ari nako binasigurwa n'umwe mu barezi. Abafashwe bariko batembera inyuma y'isaha 2 z'ijoro barahagarikwa bagatangishwa ihadabu ry'ibihumbi 10 n'ayarenga. Bitagenze uko baca bajanwa ku kirindiro bakararaho, akaba ari kumwe mu bigisha amenyesha. Mu gihe bishitse kandi bakavyanka, abo banyagihugu barakubitwa n'abasirikare. Amasoko yacu ku mutumba wa Gatete hakavuga ko hari abanyeshure batanguye gusiba mw'ishure ngo baratinya abasirikare bitwaje ibigwanisho bitamenyerewe, bikekwa ko hari inkoho zishobora kwasirana ku mpande zibiri, bariko bishimangirwa n'abo banyagihugu. Abanyagihugu bo basaba iyugururwa ry'imbibe ubwa vuba kubw'intahe zaho bashinga nyene. Gusa nubwo biruko hariko haravugwa intambara ishobora kwaduka hagati y'ibi bihugu bibanyi, ariko kandi hari n'andi makuru ariko haravugwa ku ntambara iriko iraba mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muti vyoba vyifashe gute? Ni mu gihe hamaze gutangazwa ko South Africa, igihugu ca Afrika y'Epfo, categuye kurungika abasirikare baba 2,900 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yategetse irungikwa ry'abasirikare 2,900 mu gufasha kugwanya imigwi y'inyeshamba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Izi ngabo ngo zizoba ziri mu rwego rw'ubutumwa bw'ingabo z'ishirahamwe rihuza ibihugu vya Afrika y'ubumanuko SADC muri Kongo, ubuzwi nka SAMERDEC, SADC Mission in RDC, bwemejwe n'iri shirahamwe muri Rusama umwaka w'2023. Ni mu gihe Malawi na Tanzania navyo nyene ngo bizorungika ingabo muri ubwo ubutumwa nk'uko bitangazwa n'ikimenyesha makuru c'Abongereza BBC. Itangazo ry'ibiro vya Perezida Cyril Ramaphosa rivuga ko igikorwa c'aba basirikare ba Afrika y'Epfo catanguye kw'igenekerezo ya 15 Kigarama umwaka uheze. Abambere bahageze muri uwo mwaka, kikazobandanya kandi gushika kw'igenekerezo ya 15 Kigarama uno mwaka, nk'uko bitangazwa n'uwo mukuru w'igihugu ugiye kurungika abasirikare mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bamwe bati n'ubundi birabandanya kunyuka, aho mu gisagara ca Goma Jean Pierre Bemba ari igoma gutera intege ingabo. Uyu Jean Pierre Bemba akaba ari icegera c'umushikiranganje wa mbere wa Kongo ajejwe kwivuna abansi w'igisirikare n'abahoze ku rugamba. Jean Pierre Bemba Gombo yarashitse Goma, umugwa mukuru w'intara ya Nord Kivu, kuwa gatanu uheze. Akaba yarakiriwe n'umusirikare arongoye iyo ntara, General Peter Chirimwami Nkuba, aherekejwe n'izindi ndongozi. Bemba yaje kugira ngo amenye uko umutekano wifashe mu gice c'ubuseruko bw'igihugu cane mu materitwari ya Masisi na Nyiragongo. Agomba kandi gutera intege ingabo n'abanyagihugu ababwira ko leta ifise ugushaka kugarukana amahoro n'umutekano muri ako karere. Imbere y'ibimenyesha makuru, Jean Pierre Bemba yarahumurije abanyagihugu uti twariyemeje kugarukana umunezero mu buseruko bw'igihugu cacu. Haheze igihe kinini tubona abanyagihugu batekanye
badatekanye bagandagurwa abandi bagahunga ku bwinshi. Ububisha bw'ubwoko butandukanye twarabubonye. Umukuru w'igihugu aripfuza kubona ubuseruko burimwo amahoro, akaba ariko Jean Pierre Bemba yatangaje. Nako kandi yaciye yerekeza mu birindiro vy'ingabo za Congo FARDC muri groupema ya Kamuronza muri teritwari ya Masisi kuraba ingabo za Congo ziri ku rugamba. Abanyagihugu b'Igoma nabo kandi ngo bari mu baryohewe cyane no kubona umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Congo. Kubwo abanyagihugu bamwe bamwe ngico ni ikintu kimwe mu vyotuma intambara M23 iyitsindwa nk'uko babitangaza. Muri urwo rugendo Jean Pierre Bemba muri ako karere haravuzwe kandi intambara hagati y'abaroberi ba M23 n'abasirikare ba Congo ku mutumba Kiyuri kuri metero nka 5 uva mu gisagara ca Sake muri teritwari ya Masisi. Mu gihe kandi Bemba yari Isake na Mubambiro harumvikanye ibikoho bito bito na binini hafi y'ikirindiro ca MONUSCO hejuru y'amantene atatu yo ku mutumba uhanamiye Sake. Ngo biboneka ko ingabo za leta zigomba kwigiza kure hashoboka M23 mu ntumbero yo kwereka abanyagihugu bisake ko bashobora gutahuka co kimwe n'abateshejwe izabo berekeje Izayina, Kizimba na Manyutsa. Ku Mutaga kandi umuhanuzi w'urwaruka rwo muri groupema ya Kamuronza yagirije MONUSCO ko kuba yarahebeye abaroberi ba M23 ibirindiro bimwe bimwe nk'ica Kiyuri. Ngaherera amakuru ariko aravugwa agezwe ko muri uno mugoroba ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyona ko kugira ngo tuzicikanwa na dushikiriza yasangiza bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuza TV Imana iba hezagire.